Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turi kwigenekerezo rya gatatu Kigarama umwaka wa 2023 tukaba tugurutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Ndababwira ukuri ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi n'ibintu biteye ubwoba nyuma yuko mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika muri Ntare House ajeje kwatswa umuriro. Namakuru akomeye cyane rero mutorezwa n'umugamenyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera ijyanino mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze rero nshuti banywanyi mwese kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye iryanino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye iryanino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushigiye akakanya. Reka tubire rero ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wewe wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyondo gusoma muri kumusi iyi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uracurabona akazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane avurwa muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu. Gushika ubu amakuru akomeye cyane rero ajeje kudushikira na makuru ateye ubwoba. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ajeje kurahirira yuko ari umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza n'imbere y'akarwi k'abajenerali bakomakomeye bishinze kandi binyegeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bahagarikiwe n'igihanganje General Prime Niyongabo. Gushika ubu rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nubwo hakirimwo intambamyi iteye ubwoba gushika ubu ahejeje kurahirira yuko ari umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Namakuru akomeye cyane rero turonse muri aka gatondo nyuma yuko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika afashe ingingo ikomeye cyane muri Ntare House na cyane mu masoko yacu mu vya gisirikare na masoko ateye ubwoba tugira ngo tugaruke ko mu makuru akomeye cyane duhejeje kuronka muri aka gatondo niho General Prime Niyongabo yaciye atanga itangazo mu basirikare bose nyuma yuko mu makambi yose ya gisirikare hatanzwemwo iryo tangazo riteye ubwoba ku mugambi ukomeye cyane nyuma yuko bibonetse yuko gufata igihugu no gutembagaza ubutegetsi ari ibintu bikomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cyane ka karwi k'abajenerali bagira batatu bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwanga ko ari itangazo rizoshirwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Na niyo mvo iriko iratuma amakuru ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu gushika ubu harimwo injyane ziteye ubwoba na cyane kubijanye n'ibiriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose rero ndabibutse yuko biri kuba nyuma yuko ari intureka ya kudeta yejeje imisi itari mike yibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Abajenerali rero bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi bajeje gufata ingingo ikomeye cyane ariko gushika ubu ikiriko kiribazwa ko nabeshe nimvo iriko iratuma ibi vyose bikorwa mu mwiherero. Amakuru akomeye cyane aje kudushikira nuko iyi ntambara iriko irarwanwamwo n'ibihanganje bitandukanye ariko ntibishikire ku bene igihugu. Amakuru rero ava mu biro vy'umukuru w'igihugu na makuru ateye ubwoba nyuma yuko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wiwe Gervais Ndirakobuca bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko gushika ubu ngubu bo barahejeje gufata Intare House ku kiremba c'umukuru w'igihugu Igitega naho nyene bikaba bivurwa yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari ibintu biteye ubwoba. Gushika ubu rero aka karwi ko bakarahejeje gufata ingingo ikomeye cyane na cyane ko mu butegetsi bwo hejuru no muri etat major barahejeje gutembagaza ubutegetsi. Ho basigaye rero uyuhe mugambi ukomeye cyane kugira ngo ibi vyose bishirweho kandi abene igihugu bamenye uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba atakirongoye igihugu c'u Burundi. Kakarwi rero k'abajenerali bagira batatu niko kishinze uyu mugambi ukomeye cyane wo kwanga ko ikudeta itangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Amasoko yacu rero biravurwa yuko hari umumenyesha makuru yaraye anyurujwe nyuma yuko yanze kuba yofashanya n'aka karwi ka General Prime Niyongabo nyuma yuko wenyene avuga yuko atangingo nimwe yoba arekuriwe gufata kuri iyo radio. Bikaba rero vyaciye bivurwa yuko umumenyesha makuru yanyurujwe ariko gushika ubu abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza nituza kugira ico tumuronka ko turaza kukibashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka rero turaza kugaruka no ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi avuga ko ze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi General Guillaume
mu Bunyoni kubijanye n'ingeni yoba agera asohorwe ibohero rikuru rya Gitega na cane ko biboneka yuko ari wenyene arashobora gufasha aka karwi mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi na cane ko vyaboneka ko ari wenyene mu bahinga nga mu gihugu c'u Burundi na cane ko kuva yopfungwa gushika ubu igihugu c'u Burundi ataco kirashika ko nyuma yuko bivurwa yuko nyene ubwo amasoko yacu bivurwa yuko General Alengiyo mu Bunyoni yazize ivya bitandukanye kuba yoba yari azi ivy'urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza n'ibindi bitandukanye tugera tubashitse ko bigano vyacu vya misi yose idonido bikaba mu nyuma zuko ari n'ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira turonse aka kanya tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido turaza rero kubabwira uburyo umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe ari mu bihugu vy'Abarabu biravurwa yuko hari umwe rero mu badogiteri kuri ubu bahejeje guhaguruka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura biravurwa yuko babajanye ibintu bikomeye cyane umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko ariko arakurikiranwa n'abahinga baturuka mu bihugu bitandukanye vy'amakungu ya kure bikaba bihejeje kumvikana yuko kuri ubu Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika we na General Prime Niyonga bajeje gufata iyo ngingo ikomeye cyane gusa gushika ubu ariko haribazwa uburyo vyokorwamwo kugira ngo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agandagurwe na cane ko imvo iriko iratuma ikudeta iteba ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu na cane ko ibibanganje vyo vyarahejeje kubura akaryo ko gutembagaza ubutegetsi ngo bishirwe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ijyanganje bari ijyanganje General abari General Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ni umwami koko ni umutegetsi kandi n'intare nkuko yahora avyivugira ni gute umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye guheza imisi igira 3 mu makungu ariko gushika ubu gutembagaza ubutegetsi kubihanganje na operation vyose vyaboneka ko vyari vyahejeje guhera ariko gushika ubu akaba taco kirashikirizwa ibi vyose rero nivyo biriko birakurura kandi birahuba kwegera injyane hagati yabo no mu bihanganje bitandukanye aho twababwiye yuko umunyamabanga mukuru umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD yaciye yiyonkora kuri aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibindi bihanganje rero bitandukanye bejeje kwiyumvira ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi reka tubigaruke ko rero muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira mu nyuma turaza kubashitsa ko ibijanye na politike n'ibiriko biravurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi vugwa yuko kuri ubu bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane kuri ubu rero General Alengiyo mu Bunyoni biriko biribazwa niba yoba ari we ariko ari muri uyu mugambi gusa nanone abahinga mu vyerekeranye na politike bakibaza ingeni General Alengiyo mu Bunyoni yo bikoramwo kandi apfunzwe nabi cyane mu ibohero rikuru rya Gitega turibuze kubaha umuco ku vyerekeranye n'ibiriko biravurwa ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko aya makete yararimwo amajambo akomeye cyane yoba agiye gukurikira urupfu rw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ukurikiye kuri iri genekerezo biravurwa yuko ari igihanganye kigiye kuburwa irengero na cane mu gihugu c'u Burundi bibaye mu nyuma zuko kuri ubu ngubu n'ubuvugishwa bwari buhejeje imisi itari mike yibwibonekeza mu gihugu c'u Burundi amakuru yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ishano yose twarabashikirije kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV twarabashikirije ibijanye n'umugambi n'uburyo wateguwe ingene wateguwe umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu rero abahaye umuyisi Petero Nkurunziza ishano kuri ubu bagira banarihereze uyu mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu rero amagara yiwe arageramiwe abasenga ni musenge vyo babigira bibe nk'ivyibonekeje muri Gabo ariko nanone amakuru akomeye cyane nuko umukuru w'igihugu nyuma yuko baravye yuko batomutembagaza agihemba kuri ubu bafashe ingingo ikomeye cyane yo gukoresha inguvu ziteye ubwo bana cane mu gukoresha ukugandagura uyo mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi reka tubibize kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane bibaye mu nyuma z'uko umujenerali akomakomeye yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane umwe muri abo nyene yaciye atabwa mu mvuto mu buryo bw'ibanga kuri ubu twaronse amakuru akomeye cyane adushikiye tugira ngo yose tuyabashitse ku biganiro vyacu vya misi yose idonido General Alengiyo mu Bunyoni igihanganye nga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko nawe nyene azi ibijanye n'urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza na cane ko yahora ari
Somambike wiwe. Amakuru rero ava mu biro vy'umukuru w'igihugu, ayo makete arateye ubwoba. Asigura iki canke yoba ashaka kumvikanisha iki mu gihugu c'u Burundi? Reka tuze kubigaruka ko muri iri donido ry'amakuru twabateguriye bika mu nyuma z'uko igihangange General Prime Niyongabo naco nyene gihejeje gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atanze itegeko ryo kwanka yuko Keri Nkurunziza yokurwa mu mabanga kandi vyari vyashizwe ko umukono n'igihangange General Prime Niyongabo. Amakuru rero adushikirana amakuru ateye ubwoba muri ubutegetsi bwa Gitega bwo bugera busambuke. Reka tubigaruke ko vyose mu buryo bw'idonido bika mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira. Ayo makete ari ay'urupfu kuri nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu amakete yibonekeje ku biro vy'umukuru w'igihugu biravurwa yuko batanze ico bita warning mu bihe bitarenze indwi zibiri. Kuri ubu rero iyo warning yoba ari yiciye ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka tubigaruke ko muyiri aya makuru akomeye cane adushikiye. Umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko kuri umukuru w'igihugu yoba yarageragejwe kugandagurwa kandi akaba yarahatswe kugandagurwa na bimwe mu bihangange bitandukanye nyuma yuko amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu ajeje kudushikira. Reka turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ni munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku yandi avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye avurwa muri politike. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avurwa ngaha Igitega. Umugabo w'imyaka irenga 40 yarayiyahuye mu ijoro ryo kuri uyu wa 27 Munyonyi mwaka 2023 ku mutumba Nyangongo. Amakuru ava kuri uyo mutumba avuga ko imbere yo kwiyahura habanje utumvikana hagati y'umukenyezi wiwe n'abana biturutse ku mishwano isanzwe mu nzu. Mu nyuma arabirukana baja kwaka indaro ahandi. Ayandi makuru akomeye cyane nuko mu gatondo ko kuri uyu wa 28 Munyonyi mwaka 2023 bagarutse muhira bamusanze yarayiyahuje umugozi. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane adushikira mu kibano, abantu bamuzi ko yobana neza n'abandi uretse ko yakaza ishavu cyane. Bavuga kandi ko hari haciye igihe banamutabaye aho yari ku mugozi naho nyene ashaka kwiyahura. Ayandi makuru abajejwe intwaro kuri uyu mutumba nanone bashikiriza yuko bohanura abantu bose kudashavura gushika aho biya ku buzima, ahubwo habaye ikibazo bihutire kurondera ababumviriza hanyuma bihanure. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane musomyi bihora bishika ugashavura canke kuri ubu ngubu ukaba wiyumvira yuko uragomba kwiyaka ubuzima. Ivyo sivyo. Reka ayandi makuru tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane aje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko kuri ubu ngubu agakuru keza abanyeshuri bahora babura aho bicara kuri Ecofo Buhoro iri muri komine Gashikanwa nanone mu ntara ya Ngozi baragiye bagabanye ingabire y'intebe zishika 120. Kubw'amasoko yacu umuyobozi w'iryo shure Mahakwanke Panciye nanone bivugwa yuko amenyesha ko iryo shuri rigera ku mwaka w'icenda ryari riri mu bukene bw'intebe bitagira izina. Agira ati abanyeshuri batanu basangiraga intebe imwe. Abo rero na cane cane nibo banyeshuri bo mu wa mbere mu mwaka wa kabiri nabo mu Binyoni. Hari n'abandi bahora bicara hasi kubera kubura intebe bicarako. Kuri ubu rero amakuru akomeye cane adushikira nuko uyo muyobozi ari kumwe n'uwujejwe indero muri komine Gashikanwa Manirambona Alexis bakaba banezerejwe na cane cane no kwakira kuri uyu wa 27 Munyonyi mwaka 2023 ingabire y'intebe zishika 120 zitanzwe n'ishiramwe Hope for Better Future rifashanya n'ishiramwe rigizwe n'abanyeshuri b'abarundi biga muri kaminuza y'iriri mu Bufaransa. Amakuru rero adushikira rero hamwe n'abandi barundi baterereye izo ntebe zatanzwe zikaba zifise zose hamwe agaciro k'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni zishika 5 bamuhaye. Nanone Chancellery arongoye ishiramwe Hope for a Better Future avuga ko icatumye bahitamwo iryo shure ari uko babonye ingene ivyo vyose vyakozwemwo nyuma yuko baravye amasanamu ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Iryo shure rifise ubukene bw'intebe. Amakuru yandi rero aje kudushikira kubw'amasoko yacu. Reka tuze kubigaruka ko mu makuru yacu idonido bikamunyuma zuko abo banyeshure bari kuri iryo shure bakaba bakengurutse cyane kubw'ivyo bikorwa vyuko boba baributse yuko bafise ubukene bw'izo ntebe kugira ngo amasomo yabo abandanye kuba ashirwa mu ngiro. Kuri ubu rero
Amakuru yacu reka tuyabandanirize nanone ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cyacu Burundi. Abivye imfungurwa z'abanyeshuri muri Kirundo baciriwe uru rubanza. Kuri uru rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa 27 ku Munyonyi umwaka wa 2023 ku busumba bw'ibifungurwa muri Ecofo Gitwenzi Centre nkuru y'igihugu ya Kirundo yafashe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, abitwa Audience na Paul na Michel bagiriwe n'icaha c'ubusumba bukabije no bahanishijwe gupfungwa imyaka 5 bazoriha amafaranga ashika 9,600,000 y'u Burundi ahuye n'ibipfungurwa bivye, kandi bakazoyateranira ayo mafaranga ku rugero rungana kugira ngo babone inyisho. Kuri ubu rero muri urwo rubanza rw'ikibiriraho witwa Eugene na Clementine na Innocent barejejwe ku vyaha bagirizwa vy'ubwo busuma. Kuri ubu rero hambavu y'ivyo ibipfungurwa vyafashwe bizogurishwa amafaranga aje mu kigega ca leta. Kubwa amasoko yacu rero iyo ni inkuru itavuzwe ko rumwe na bimwe mu bihangange mu vyegereye ibohero rya Gitega. Kubwa amasoko yacu rero bikaba bivurwa yuko ibintu vyoba bigira bikomere cyane mu butungane, bariko baravuga yuko kuri ubu ngubu ibintu bitaba biriko birameze neza, ariko amasoko yacu yegereye ngaho ariko aratugirira amatoza, turaza kugaruka tubibashitsa ko vyose ido nido. Bikaba mu nyuma zuko ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira umurwi w'abatimbo Amagaba niwo waraye utahukanye ikibanza ca mbere mu gisagara ca Bujumbura mu mahiganwa ashira aya nyuma